Ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese banywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwe ikaze nanone mu makuru agezweho ariko aravurwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru agaruka kuyariko aragarukako cane mu bimenyesha makuru bitandukanye, ayavurwa ku mbuga ngurukana bumenyi, yoba mu gisata ca politike, umutekano, gateka kazi na muntu, ubutungane n'ayandi yose muba mwaranyegejwe. Muri ano makuru yacu tukaza kugaruka ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Hari abanyarwanda 12 bafatiwe ku butaka bw'u Burundi, turaza kugaruka kuri abo banyarwanda ndetse tuze no kuraba ico mu ntwaro bavuga kuri abo banyarwanda. Mu makuru y'ubutungane mu ntara ya Bubanza, abarongoye amakoperative 6 ahurikiyemwo abarimyi b'umuceri basanzwe bakorana n'ishirahamwe gishinze guteza imbere ikiyaya c'Imbo, bamaze iminsi 7 bapfungiwe muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Bubanza, bahagaritswe ku munsi wa gatatu. Ivyo navyo turaza kubigarukako muri ano makuru. Mu yandi makuru kandi turibuze kukubwira mu buryo bw'idonido, mu ntara ya Karusi hari abanyagihugu bipfuza kugura isima y'ihinguriro Buseko ngo bubake, bakaba bidogera ko batayironka ku giciro cyashizweho na leta. Ivyo navyo twabitunganije turaza kubibashikiriza muri ano makuru. N'ayandi makuru atandukanye havurwa hirya nino, yoba mu birabana na politike ndetse no mu bindi bisata bitandukanye, turaza kuyakurikirana yavuzwe mu menyesha makuru. Co tegerezwa gukora conyene no gufyunda kuri sabone kugira dushize ko inkuru mu bambere bashikirwa nazo. Sangwe ikaze rero munywanyi wacu kuba twumviriza muri ngaha mu Burundi, kuba ari mu bihugu vy'abanye ndetse namwe mutwumviriza muri ku migabane y'amakungu ya kure, ndabahaye ikaze muri ano makuru. Ikano makuru tuyatangurire ku nkuru iciye ku masonga. Hari amakuru duhejeje kumenya yuko mu ntara ya Bubanza hari abarongoye amakoperative 6 ahurikiyemwo abarimyi b'umuceri basanzwe bakorana n'ishirahamwe gishinze guteza imbere ikiyaya c'Imbo, bamaze iminsi 7 bapfungiwe muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Bubanza, bahagaritswe ku munsi wa gatatu. Amakuru atangwa n'abari muri iyo koperative akaba avuga ko bagirizwa gutunganya nabi, gusesagura ndetse no kunyonora amatungo yayo. Abo nabo barongoye amakoperative 4 y'Igihanga, ni mu gisagara ca 3, ica 4, ica 5 n'ica 6. Abandi 2 yo mu Nyamabere na Rubira muri komine ya Mpanda. Muri parike ibubanza baremeza ayo makuru, bakaba basigura ko abo bantu 6 bapfunzwe ku mvu z'amatohoza kubijanye n'amatungo y'amakoperative banyonoye. Ingingo y'ihinguriro Buseko yo kuduza ibiciro vy'isima yahagaritswe n'ubushikiranganje bujejwe ubudandaji mw'ikete bwandikiye iryo hinguriro kuri uno wa kabiri, bukaba busigura ko iryo duzwa ryo barije kurenganya umunyagihugu, kandi ko nk'uko biri mw'itangazo iryo hinguriro ryasohoye kwa 30 Kigera mu mwaka w'ibihumbi 2021, iyo ngingo ngo yari gutangura kuja mu ngiro kuva ku wa mbere nzero mwaka w'ibihumbi 2022. Tugaruke kuri rya nkuru y'abanyarwanda bafatiwe ku butaka bw'u Burundi. Amakuru duhejeje kumenya nuko hari abanyarwanda 12 bafatiwe ku butaka bw'u Burundi. Buramatari akaba yabivuze kuri uno wa kabiri mu nama y'umutekano yabereye ku mutumba wa Nyakarama, ni muri iyo komine, aho abanyarwanda 5 bamaze imisi bahahungiye ku kwanka urucanco rwa corona. Albert Hatungimana amenyesha ko banse gupimwa binjiye mu Burundi, ivyatumye afata ingingo yo kubakura mu banyagihugu, bitekanijwe ko bazosubizwa iwabo kuri uno wa gatatu. Ivyo bikaba bibaye mu gihe hari n'abandi banyarwanda bari bahugiye mu Burundi bahunze urucanco rwa corona, ariko mu nyuma inzego zo mu Burundi zikaba zararungitse abo banyarwanda mu gihugu cabo. Ivyo bikaba vyarabereye ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda. Nayo mu yandi makuru avugwa, ubwinshi bw'abasaba impapuro z'inzira nk'abatembera hamwe n'abava hanze barazidogera kubera izakera zaheze, ngo nivyo biriko bituma abazisaba batoroherwa. Urongoye igipolisi kijejwe uruja n'uruza ku mbibe yabivuze kuri uyu wa gatatu mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Maurice Mbonima akaba yamenyesheje ko atakibazo c'ubuhinga n'abakozi ico gipolisi gifise, akaba asigura ko abakozi bashika 30 bishirahamwe ryahora rikora ivyo bitabu leta yabatse akazi, ngo kuko ikiringo caryo caheze muri Rusama mu mwaka w'ibihumbi 2021. Kubavuga ko rero hari igiturire kubijanye n'itangwa ry'amasoko, uwarongoye komisariya arabihakana, ngo kuko ubu bikorwa na leta. Kubwiwe harafashwe ingingo zo kurwanya abatanga impapuro z'inzira za magendo. Arahumuriza abazisaba ko mu mpera z'uku kwezi ico kibazo kizoba catorewe umuti. Abivuze inyuma yaho abanyagihugu barondera ibitabo vy'inzira bidogeye ko batoroherwa kubironka.
basigura ko bamara amezi n'amezi batarabihabwa. Mu yandi makuru nk'uko nari nabikubwiye mu ntango zano makuru, ingingo y'ihinguriro Buseko yo kuduza ibiciro vy'isima yahagaritswe. Mu yandi makuru nko mu ntara ya Karusi, abanyagihugu bipfuza kugura isima y'ihinguriro Buseko ngo bubake baridoga ko batayironka ku giciro cashizweho na leta. Bakaba bamenyesha ko bayigura amafaranga ari hagati y'ibihumbi 28 na 32 ku mufuko w'ibiro 50, kandi bategerezwa kugurwa ibihumbi 24 n'amajana 5. Baridoga kandi ko abarongoye intwaro ko badafasha ngo igugwe ico giciro mu gihe yabonetse. Abayidandaza ku mugwa mukuru w'intara bemeza ko baronka isima nke, ariko ntibasigura igituma baduza igiciro. Abakunze kuyipakira amakamyo bayitwara ahandi bashikiriza ko bavyumvikanye n'abarongoye intara ko habanza guhabwa abatsindiye isoko yo kubaka amazu arenga gato 150 mu mugambi wo kuzana umuyaga nkuba uva ku Rusumo. Ivyo ariko abahanuzi ba Buramatari ujejwe n'iterambere hamwe n'uw'imibano barabihakana. Umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari we agiye kuvugana n'abajejwe ugo rudandazwa mu ntara kugira hafatwe ingingo zotuma ubukeneye isima ayironka ku giciro kizwi n'amategeko. Haravugwa umunyagihugu azwi ku izina rya Deo Ndurenga aturuka ku mutumba Matana komine ya Kabarore ni mu ntara ya Kayanza. Yahagaritswe ku wa 10 Kigarama 2021 inyuma yo gutumwako na Buramatari w'intara ya Kayanza. Inyuma yaho uwo munyagihugu avugiye ko ashaka kwitura umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo amutunganirize. Uyo munyagihugu ubu akaba apfungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi. Umuryango w'uyapfunzwe urasaba umukuru w'igihugu kuwurenganura kuko uwabo apfunzwe arenganywa. Usaba kandi ko abategetsi bitwara nka Buramatari wabo bakwiye gukurwa mu mabanga yabo. Idonido na Alice Mukeshimana. Intandaro yo gufungwa kwa Deo yahowe ko yavuze abicishije mu butumwa bw'amajwi ko ashaka kuzitura umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Amakuru ava mu muryango wa Deo avuga ko intandaro ya byose ari amatati yari hagati ya societe Komebu icukura ubutare ku mitumba ya Kivuvu na Monenge muri komine ya Kabarore ni mu ntara ya Kayanza. Umwe mu bakozi b'iyo societe yitwa Vincent Ndagijimana yategetse Deo ko bakorana muri ico gihe nawe aranka, maze uyo Vesa acatangura guhigira Deo avuga ko naho hari amasezerano yashize ko umukono ko ntazohakora. Ni naho havuye guhava afungwa ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 10 Kigarama umwaka 2021 igihe Deo ahagarikwa akaba yagirizwa gutyoza inzego. Mu gihe Deo yariko ararenganwa akaba yumvikanye ku ma audio menshi avuga ko azitura umukuru w'igihugu ku tariki 10. Ni naho Deo yabona ubutumwa bwa Buramatari w'intara ya Kayanza ko yo kwitaba. Deo yaragamburutse akihashika yaciye arungikwa kumushikiriza manza, nawe yaciye amufunga ubwo nyene. Amakuru yahaguruka yahavuye ikura ngaho Ingozi avuga ko hoba harateguwe kwagiriza Deo ko yafatanywe amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa Korotra ayashoye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Umuryango wiwe bakaba bavuga ko hari haheze umwaka adakora kubera ico kibazo c'amatati cari hagati y'iyo societe nawe, ariko umukoresha wiwe yagumye amuhemba. Umuryango wiwe bakabona ko ariko arazira ubusa. Umuryango ubandanya usaba umukuru w'igihugu kurenganura uwabo hamwe no gukura mu mabanga abategetsi bene abo badashaka ko abanyagihugu bagira ico bavuze. Ikindi bavuga ngo birababaje kubona umuntu arenganwa akagaruka agafungwa kubera akadodoberezo katagira uko kitwa gakogwa n'abategetsi bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Alice Mukeshimana nawe arakenuye kuri iyo nkuru. Imyidogo ni myinshi mu ntara ya Gitega aho abadandaza bakorera mu isoko nkuru iri ku mugwa mukuru w'iyo ntara bariko batozwa amafaranga ku ngovu ngo nayo guterera umudandaza yahishije ibintu azwi cyane ku izina rya Nyamurenge. Abo badandaza biyamireza inguvu z'umugambwe CNDD-FDD muri ico gikorwa co guterera
kuko ababikora harimwo umukuru w'abadandaza Ngendakumana Patrice baturuka muri uwo mugambwe bagaca batera ubwoba uwutayatanze. Basaba ko ivyo guterera ku nguvu vyohagarara, kanatsinda ngo guterera nabwo vyigeze biba itegeko kuko umuntu aterera ashatse canke avyiyumvamwo. Ngo nayo CNDD FDD niyo kwama ikandamiza abanyagihugu bibereye mu bukene buzura inzara. Inkuru twatohorejwe tugashikirizwa na King Blaze Iranzi. Abo badandaza bo mu isoko nkuru iri ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega bidoga bavuga ko badatahura impamvu batozwa amafaranga ku nguvu hakajamwe n'iterabwoba ngo nayo guterera umudandaza Diodone azwi cyane ku izina rya Nyamurenge ngaho Igitega. Intandaro ya byose nkuko radio haguruka yashoboye kwitohoza, uwo mudandaza azwi ku izina rya Nyamurenge yarahishije uruhande ruto rwaho asanzwe adandariza. Inyuma yaho abandi badandaza bakaba baciye batangura gutegekwa gutanga intererano ku nguvu bivugwa ko ariyo guterera uwo mudandaza. Icatangaje rero abo badandaza kuko badatahura impamvu intererano yotozwa ku nguvu canke ngo bategekwe igiciro c'amafaranga bategerezwa gutanga. Ayandi makuru ashikira radio haguruka akaba yemeza ko ayo mafaranga ariko atozwa n'inzego z'umugambwe CNDD-FDD harimo ubusanzwe aserukira abo badandaza azwi ku izina rya Ngendakumana Patrice apfazikanije n'icegera ciwe Hatungimana Pascal batazira risuba. Aho rero uwutayatanze agaca atega ubwoba bishimikije inguvu bakura mu mugambwe CNDD-FDD. Kubwo abadandaza rero bakaba babonamwo amanyanga n'ubusuma biriko bikogwa n'abegamiye iyo ntwaro. Kanatsinda ngo uwo mudandaza bivugwa ko yahishije ibintu asanzwe ari umugwiza tunga rurangiranwa ngaho Igitega. Ngo nta mpamvu nimwe rero yo kutoza intererano ku nguvu ngo niyo kumuterera. Radio haguruka rero ikaba yashoboye kuyagana bamwe mu badandaza bakorera ngaho mu soko ya Gitega. Dutega amatwi umwe muri bo ariko ijwi giwe twahisemwo kurihindura kumvo z'umutekano wiwe. Twebwe abadandaza ba Gitega turababajwe cyane n'itozwa ry'amafaranga ariko rikorwa n'abakuru n'abadandaza. Abakuru b'abadandaza ko batoza amafaranga baca ikibanza ku kibanza, umuntu umudandaza muto agatanga ibihumbi icumi. Abakuze bo abadandaza bakuru batanga n'ayarenga. Kitubabaza rero no gutera umuntu yitwa Nyamurenge yahishije ibintu. Umuntu yahishije ibintu rero kitubabaza cyane nuko atari umukene. Arasa amagazine y'amamatera, arasa amagazine y'amayeboyebo, arasa amagazine y'amatelefone, imodoka yatemberamwo n'iya perezida. Twebwe twasaba igihagarikwa ry'ikoza ry'amafaranga, mbere nitwe twayatanze tugasubizwa kuko by'ukuri ntakenye agize mbere tubaza yuko nabo bayatoza baba bagomba ayo barya kuko wewe nazo batabyo bayabatumye. Ego nacyo icyifuzo cacu twebwe tugasaba mbere ko n'ibyo bintu biza batoza amafaranga ko habaye akantu babireka ntazo gutoza amahera ku nguvu. Umuntu afasha umuntu ashaka kandi agatera ikimuvuye ku mutima ikabona ashaka. Icyifuzo cacu ni twihweje nk'ubukene turimwo ntitwari gutoza amahera yo ku nguvu. Umuntu wese yari kuyatanga yafise naho bijya naho amajana abiri nimba ari umuntu yabakeneye gufasha kandi kanatsinda aho naho arabagira ingorane zisumba n'izo ntibatorezwa amafaranga. Abo badandaza rero bakaba barangiza basaba ko ubwo busuma bariko barakorerwa guhagarara kuko basanzwe bibereye mu bukene budasanzwe. Kuri bo ngo intwaro ya CNDD-FDD niyo kwama ikandamiza umunyagihugu muto mu bisata vyose. King Blaze Iranzi nawe turamushimiye kuri iyo nkuru. Babandanya kwidoga ko batabona iyo bagiye kuja kubera ibiciro vy'ibintu vyankenerwa ngo bikomeza kuduga kandi ata mikoro bafise. Abo n'abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye bavuga ko umuceri ubu ugugwa ku kiro 2,800 mu gihe wahora ugugwa 1,800. Ngo ibido y'amavuta y'amamesa ubu ngo igeze ku 82,000. Nayo akabido k'amavuta y'amakoto ngo kakaba kageze ku 67,000. Abadandaza bacuruza ibifungurwa bo bavuga ko imvo y'iryo duga ry'ibiciro aruko ifaranga ryo Burundi riguma rita agaciro hakiyongera ko ibura ry'amafaranga y'agaciro mu Burundi. Abo badandaza bakabona ko icizere c'uko ibicuruzwa vyomanuka ibiciro ngo atakiriho bihweje uko ibintu bimeze. Inkuru twateguriwe na Mberamihigo Jean Marie.
hari imyidogo idasanzwe mu banyagihugu ituruka ku iduzwa ridasanzwe ry'ibidandazwa bitari bike vya nkenerwa mu Barundi ngo yamara leta y'u Burundi ikaba isa n'itariko iraboneka kuri ico kibazo kidasanzwe cugarije abanyagihugu, eka mbere ngo ikaba itanatanga n'umuco kucoba gituma ivyo bidandazwa biguma biduga uko bukeye uko bwije mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Muri kino gihe abanyagihugu bakaba bari mu mwiheburo utagira uko ungana kuko ngo batabona iyo bariko bagana na nyaburya amahera bakoresha mu gusuma ivyo vyankenerwa agoye kuronka nk'uko babivuga. Kubw'abo banyagihugu co kimwe n'abadandaza bakaba batanga uburorero bwo kubona umuceri abanyagihugu basanzwe birimira mu Burundi muri kino gihe umaze kuduga ku rugero ruteye ubwoba, bakavuga ko uyo muceri ubu ku kiro kimwe ngo usigaye ugurwa 2,800 ngo mu gihe wahora ugurwa amafaranga 1,800. Ibido y'amamesa igeze ku 82,000 mu gihe akadobo k'amavuta y'amakoto kageze ku mafaranga 67 z'amarundi. Mu ntara za Makamba, Bururi, Rutana ziri mu bumanuko bw'u Burundi naho n'ibiciro vy'ivyo bifungurwa vya nkenerwa byaraduze ku rugero rwo hejuru. Ikiro kimwe c'ibigori kigeze ku mafaranga 1,400, ifu y'imyumbati nayo igeze ku 1,500, nayo akavido k'amacupa 5 k'amamesa kakaba kagurwa 17,000 nk'uko bimenyeshwa n'abanyagihugu bo muri izo ntara. Abadandaza bacuruza ibifungurwa bo bavuga ko imvo y'iryo duga ry'ibiciro ari uko ifaranga ry'u Burundi riguma ritagaciro hakiyongera ko ibura ry'amafaranga y'agaciro mu Burundi. Abo badandaza bakabona ko icizere cuko ibicuruzwa vyomanuka ibiciro ngo atakiriho bihweje uko ibintu bimeze. Abo badandaza co kimwe n'abanyagihugu basanzwe aribo baguzi basaba ko leta y'u Burundi yokora ibishoboka vyose igaha agaciro ifaranga ry'u Burundi. Ivyo navyo ngo bikaba vyotumwa nuko abanyamitahe baza ku bwinshi mu gihugu hamwe no gushorera ku bwinshi ibidandazwa njabukamazi, maze amafaranga y'agaciro akasubira kuboneka ku bwinshi mu gihugu, abaja kuyaranguza hanze y'igihugu bakayaronka atangorane zibayemo. Aho ni mu gihe abandi nabo bari mu bakurikirana ibibera mu Burundi bo bamenyesha ko leta yategerezwa kubanza guhagurukira ibibazo vya politike bihanze Burundi kuva mu mwaka w'2015 ingatunganya ibiganiro vyohuza imigwi itandukanye y'abarundi, gutya abarundi bahunze igihugu harimwo n'abanyepolitiki abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki hamwe n'izindi ncabwenge ngo bagahunguka bagafasha kubaka Burundi. Ico gihe ngo n'amakungu nayo nyene yoca hagurukira bimwe biboneka gufasha Uburundi maze amafaranga y'agaciro akaboneka mu gihugu. Mberamihigo Jean Marie nawe arakenuye kuri iyo nkuru.